Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka nene ko yariko aravuga mu gisata ca politique cyane cyane ariko tukaza kugaruka ku vyatangajwe n'umushinga amateka Honorable Agathon yazwe mugambwe Sere ndetse na Honorable Pascal Gikeke bagaruka ku mafaranga akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu amatungo y'abana b'umukuru w'igihugu ndetse ningene umukuru w'igihugu amaze gukoresha amafaranga arenga inshuro zitanu ayarategekanijwe mu kumufungurira no kumubeshaho. Ni mu gihe mu mwaka uheze muri Kigarama 2023 Perezida Variston Ndayishimiye yavuze ko adatahura bavuga ko ubuzima buzimvye mu gihe we amastoke yuzuye amatoni y'ibipfungurwa kandi yavuga ko ari vyo yirimira. Ibi byadugije ishavu mu banyagihugu bato bato mu gihugu. Kuri ubu rero vyagenze gute ngo ahinduke perezida wa mbere w'u Burundi azimvye mu bijanye no kumupfungurira? Ibiharuro vyakozwe bagende ko amafaranga abagenewe umuryango w'umukuru w'igihugu yo kumupfungura no kumuzimanira abashitsi babamugendereye basanze Variston Ndayishimiye ari we wenyene yakoresheje amahera menshi mu kiringo c'umwaka umwe. Naho rero yavuze ko ibigega vye vyuzuye amatoni y'ibipfungurwa, Perezida Ndayishimiye ngahindutse perezida wa mbere azimvye mu kumupfungurira. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha kuva muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2023 gushika muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 ryategekanije ko ingendo z'umukuru w'igihugu zizotwara imiliyoni amajana 8 none amaze gukoresha umuraridi urenga. Iryo tegeko nyene ryategekanije kandi ko amafaranga yo gupfungurira no kubeshaho umukuru w'igihugu angana n'imiliyoni amajana 350 no kuvuga ibihumbi hafi amajana 950 ku munsi. None amaze gukoresha umuraridi umwe n'imiliyoni amajana 7 zirenga no kuvuga ko yakoresheje amafaranga arenga inshuro zitanu ayarategekanijwe mu kumupfungurira. Ahantu kuvuga ko ku munsi vyavuye kuri vya bihumbi amajana 950 bikagera ku mafaranga arengaho imiliyoni 4 ku munsi. Abashinga amateka rero Agathon na Pascal Gikeke babajije ingene vyagenze uko kuko babibona nko kwikunda kurenze umunyagihugu gatanga ikori akibagirwa. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yasiguye ko vyatewe nuko umukuru w'igihugu yakira abashitsi benshi batari bateguwe na cane cane bagenzi b'abakuru b'ibihugu. Pascal Gikeke ageze aragaragaza gusiguza kubera atanyuzwe n'ivyavuzwe icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana aciye amuzivya mbere anima ijambo umushinga amateka wese yashaka kugira icyo abajije kuri ico kibazo. Si rya mbere kandi Pascal Gikeke n'ubundi mu nama nshinga amateka bamuzivya kuko no mu mpera kuko nkuko tugiye kubigaruka ko impera y'umwaka w'ibihumbi 2023 yaranzwe n'ibintu bidasanzwe mu nama nshinga amateka. Dusubiye ku igenekerezo ya 2026 Kigarama uwo mwaka umukuru w'urwo rwego Daniel Geras Ndabirabe nibwo yari yasavye abashinga amateka 9 kwerekana ivyo leta yokora mu nzira kugwanya ubusuma burangwa mu nzego z'igihugu na cane cyane mu mashirahamwe ya leta. Muri abicenda rero bahiswemwo harimwo umushinga amateka Pascal Gikeke wo mu mugambwe Seneri. Honorable Pascal Gikeke ico yaradumye urutoke ku bintu bitatu bihambaye cyane vyerekana ubwiyorobetsi bw'ubutegetsi bwa CNDD FDD yavuze ko bugiye kugwanya ubusuma, ibiturire no konona amatungo y'igihugu. Icambere Honorable Pascal Gikeke yarerekanye neza ko CNDD FDD ari itunganya ubwo busuma. Yagize ati muraraba neza ibikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi ese arya amafaranga ava hehe? Pascal Gikeke yarerekanye ingene abiba igihugu baca baterera umugambwe ibifaranga vyinshi mu ntumbero yo kwikingira. Icakabiri kandi yagarutse ko Honorable Gikeke yarerekanye ingene abategetsi bo hejuru bari mu busuma mu gushinga amahinguriro usanga abanyamitaha ari abana babo. Akaruru yatanze ni ihinguriro ry'ifumbire riko rirubakwa ibugendana.
Pascal Gikeke yasavye ko hokorwa amatohoza ku banyamitahe b'iryo hinguro niyo bakuye iyo mitahe. Honorable Gikeke yaribukije kandi ko benshi muri abo bategetsi batari kuriwe kuba badandaza, ariko amategeko adakurikizwa canke ugasanga abategetsi bayarenze ko bakoresheje amazina y'abana babo. Honorable Pascal Gikeke yarerekanye kandi ingene abategetsi bo hejuru aribo bakingira ibisuma vy'iba leta. Akarori yahagaze ko ico gihe kari bibera muri Onatel n'abandi bashinga amateka bari bagarutse ko benshi bari bavuze ko abarongoye Onatel bayitembeje kandi bazwi neza n'abategetsi bo hejuru ariko batigera babakura. Ico gihe yaranadumye ko arerekana ko abo basuma bagenwa n'umukuru w'igihugu, none ko kubera iki atabakura niyo bamenyekanye ko ari abasuma. Aya majambo y'umushinga amateka Pascal Gikeke ico gihe ntiyanezereye Geras Ndabirabe, naho yari yasavye abashinga amateka ko bavuga badatinya. Uti kubera iki ibi Pascal Gikeke yavuze bishobora kumuhitana? Pascal Gikeke yavuze ukuri ku bintu atanumwe avyubahuka mu Burundi, ubusuma bushigikiwe na CNDD-FDD kandi abategetsi bo hejuru cane bashobora kuba baburimwo nabo, nibwo benshi bahise bita ubujanja n'ubuswahili. Abasuma bakomeye cyane haba mu bagwiza tunga canke mu bategetsi bakomeye n'ubundi bava muri CNDD-FDD kandi batanga intererano zidasanzwe muri CNDD-FDD. Hamwe ngo CNDD-FDD yo kwikura kabo bantu ubusuma bwo babuheze. Igihe President Ndayishimiye yahindura amafaranga ibipapuro, haravuzwe ibihangange vyahisemwo kujana amamiliyardi yavyo kuri konti ya CNDD-FDD. Ico gihe BRB yavuga ko konti zo kwakira yarenga miliyoni 10 azoca afatwa. Mbega ayajanywe muri CNDD-FDD yo azofatwa aho hazoba hari ryari? Icya kabiri gihambaye cyane kandi gikomeye Pascal Gikeke yubahutse no gukora ku nyungu z'umukuru w'igihugu atamuvuze. Aba bana b'abategetsi bariko barugura amahinguro canke bajana imitahe idasikuritse mu mahinguro mashasha, harimwe n'abana ba Varisito Ndayishimiye. Iri hinguro ry'ifumbire riko rirubakwa ibugendana ryegamiye President Ndayishimiye, rikaba rije gukuraho ingufu zidasanzwe za fomi ya Bunyoni n'umuhisi nkuru nziza. We niyo mpamvu gushira umutahe muri iryo hinguro vyakozwe mu kinyegero. Hano rero ngo harakenewe ko baho umuco kubijanye n'ishemwe kandi prestige rikoresha amafaranga y'igihugu, rikaba ari ryo ryonyene rirekuriwe kuzana ibitoro kuva President Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu minwe ikibazo c'ibitoro. Iryo shirahamwe rivuga ko ari rya Ndayishimiye Angeline, mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Nako kandi hari nandi makuru y'ibanga ahari avuga kuri indi hinguro ririko rirategurwa ryo kuzohingura inyama z'ubukwavu. Mwibanga ntangere imitahe ikiregeranywa hagati ya Varisito Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca ndetse n'abandi basoma mbike bakeya b'umukuru w'igihugu. Ngo bidahindutse rero iri hinguro bakazorishira muri commune Giheta. Uyu mugambi ngunyegeje wa President Ndayishimiye ni usigura amafaranga arenga miliyardi 300 yashizwe mu vyo gukwiza ubukwavu uyu mwaka, mbere naho buri mukozi wa leta wese yategetswe n'imiburi buri korora idukwavu 5. Mu kwerekana ko abasuma bazwi kandi ko badakorwa ko baganwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu, Honorable Gikeke yarekanye neza ko abasuma bakingiwe ikibaba n'umukuru w'igihugu. Akaroro keza katanzwe n'abashinga amateka benshi cyane ico gihe harimwo aka Onatel, ngo nuko reki President Ndayishimiye ashobora kubogoza abatembagaje Onatel kandi n'ubundi asanzwe abazi. Ngivyo ivyo Pascal Gikeke yagarutse ko. Gusa n'ubundi tugarutse kuri aya matungo adasanzwe, hari inkuru zihambaye cyane n'ubundi zaranze umwaka uheze. Hari imiryango 300 yo muri commune Bugendana yaratswe amatongo yakoramwe mu mashirahamwe. Aya akaba ari amatongo bari mwamwo. Mu kwakwa rero aya matongo bahise bayashikiriza umuhungu wa President Ndayishimiye witwa Jodel Ndayishimiye, ariko arashinga ihinguro ry'ibisuguti bivuye mu bijumbu Kipromo Kijumbu Products Ndimo. Bitegekanijwe ko ibisuguti vya Kipromo n'ubundi bizogurishwa mu ishiramwe Fondation Mugiraneza rirongowe n'umuvyeyi wa Jodel Ndayishimiye, akaba n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Fondation Mugiraneza nayo rero ikazokoresha amafaranga ihabwa na leta yo kugaburira abanyeshuri mu mugambi bita cantine scolaire. Ibi n'ubundi navyo biri muri bimwe umushinga amateka Pascal Gikeke yiyamirije cyane. Abana b'abategetsi bo hejuru bazana imitahe itazwi iyo izanana mu mahinguriro
amahinguriro agaca ahingura ibintu bizogurwa na leta byose bikorwa mu kinyegera atamahiganwa abayemwo. Wa wundi uti batubwiye ngo umunwa wose uronka ivyo upfungura, mu mufuko wose uronka amafaranga, ariko ntibatubwiye uwo munwa no mufuko bavuga. Hano ngo biratomoye neza, imiryango y'abanyagihugu 300 yaratswaho yariko irondera cyo guha umunwa n'ico guha umufuko, maze bihabwa umukuru w'igihugu. Umuhungu w'umukuru w'igihugu we atanguye yinguriro mu mutaho utazwi yuzanana azoshorerwa na nyina amamiliyari dava mu kigega ca leta, gutyo umunwa n'umufuko vya Jodeli Ndayishimiye bizokuzura. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane ibivuga ku butunzi bw'igihugu ndetse n'igisata ca politike ndetse n'ivyagarutswe ko mu nama nshinga amateka. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tushikirana nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzayo kandi abaherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.